President Ndadaye rero aho hose yari yamaze kubona ko ibintu bitifashe neza. Bahejeje inama y'abashikiranganji hari ku munsi wa gatatu mw'ijoro igenekezo rya 20 yaciye atuma ko Colonel Ntakije umushikiranganje wo kwivuna abansi. Jean Marie Ngendahayo niho yaja kumurondera yari umushikiranganje wo kumenyesha makuru amusanga kuri telefone aca mubwira yuko aje. President Ndadaye yatumye ko umushikiranganje wo kwivuna abansi kuko Jean Marie Ngendahayo umwe mu bashikiranganje batinyuka umukuru w'igihugu yaramusavye ko boganira ivyerekeye umutekano wiwe kuko yabona neza ko umutekano w'umukuru w'igihugu ugeramiwe. Jean Marie Ngendahayo aratubwira ivyo yabona. Nagiye guhamagara Ntakije sanga ari mu biro byo muri presidence ku telefone, hanyuma ndarindira gato ngo aheze hamaraza, hanyuma mu gihe yarakiri ku telefone twaraganiriye na ambassadeur Ntamobwa, ndamubaza nti mbe none ko mbona busa n'ufise ubwoba nibiki biriko biravuga. Ati mpeje kumva kuronka telefone ubu nyene mvuga yuko bari kwa mu gisagara ariko ategura ikudeta, navyo Ministre wa Defense ariko arakurikira ku telefone. Niho rero Ntakije duciye tujana kwa president, hanyuma niho rero president acamubaza ati mbe nibiki, ubundi akambwira ati baheje kumbwira yuko 11e bataillon blindé izoterekanije gusohoka mu ijoro. Yaravuze ni saha 8 kugira ngo itere pale, atari kongiye kubisuzuma neza. President yakanda aramubwira ati mbe none kuri pale kumengo dufise blende imwe itameze neza, hari ico mwaterekanije kugira. Ubundi aramubwira yuko aza kuraba nyene baza kuhashira iyindi idakora neza ntihagume.